wa gatatu igenekerezo ya 2021 gitugutu umwaka wa 2020 kaze inshuti bakunzi ba televiziyo Renaissance muri ano makuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi tuyatanguriye kuri izi nkuru ziyagize. Haraheze imyaka 27 Melchior Ndadaye umukuru w'igihugu wa mbere yatowe n'abanyagihugu mu Burundi agandaguwe bunyamaswa mu nkuka y'imikisa yo kwibuka iyo ncungu ya demokrasi. Umwungere wa diocese nkuru ya Bujumbura yasabye abategetsi baraho kwirimbura barabe ko bagendeye koko iragije intwaro rusangi Ndadaye yagwaniye. Uwo munsi ukabushitse sentare ntayinyuzwa yaraye iciriye urubanza abantu 19 harimo wahoze ari umukuru w'igihugu Petero Buyoya bagizwe kuba ari bo bagandaguye canke baragize uruhara mu igandagurwa rya Ndadaye. Urubanza rwa politike kubgabo bagirijwe muri ano makuru murabikurikira. Kuri igenekerezo kandi muri uwo mwaka w'igihumbi 1993 niho abanyeshuri biga ku ishuri ryo mu Kibimba bashikijana 50 bo mu bwoko bw'abatutsi baturirirwa mu nzu. Uno mwaka rikaba ribaye rya mbere kuva iryo barariguye leta yankira ababuriyeyo kuja kwibuka ababo. Ivyo bikaba byababaje cyane ishirahamwe ase genocide. Mukanya nido ryano makuru. Subire ndabaha ikaze muri ano makuru. Uburundi bwibutse igandagurwa ry'icungu ya demokrasi Melchior Ndadaye ku ncuro ya 27 akaba yagandaguye ku 2021 gitugutu umwaka wa 1993. Mu muryango we wa politike yakomokamwo ari wo Sahwanya Frodebu barashima ko ubutungane bwaraye buciriye imanza abagirizwa kugandagura Ndadaye. Ku ruhande rw'umugambwe w'abadasigana Iprona wemewe n'ubutegetsi bw'Igitega basaba ko n'abakoze ubwicanyi bwakurikiye bakwiye gufatwa bagacibwa imanza kuko nabo nyene ubu bidegemvya. Iyi nkuru na Darlene Irakoze. Ivyo birori byatangujwe n'inkuka y'imisa yo kwibuka umuhisi Melchior Ndadaye. Ibirori byitabwe n'abanyecubahiro harimo umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi. Munyigisho Musenyeri Gervasi Banshimiye ubusa yashikirije yahamagariye abantu bose gushira mu ngiro ivyo Melchior Ndadaye yaharanira. Ikabe akaryo keza ko kuraba ko twahagumije kandi turiko turateza imbere iryo ragi rya Ndadaye ryerekeye intwaro nziza ya demokrasi ihagateka bose ihereye ku gusonera ubuzima bwa muntu, intwaro yubahiriza bose mu byo barekuriwe, intwaro idakumira ifatiye kuri iki canke kiriya, intwaro itarenganya, intwaro idatoteza, intwaro itangaza bayo, intwaro ikingira ubuzima bwa bene Burundi bose. Twibaze tuti mbega nk'ubu ko turiko turaninahaza Perezida Melchior Ndadaye nk'incungu y'u Burundi, tukaba ico twagumije kuri we ari demokrasi, mbega nk'ubu yogaruka yosanga twaratambutse dushingura akadukeza, yosanga twakindiye aho turi nk'isekuro, canke yohava asanga yibwira ko twasubiye inyuma nk'ibirenge. Mu gihe guhimbaza isabukuru y'imyaka 27 umuhisi Melchior Ndadaye agandaguwe byahuriranye n'urubanza sentare ntayinyuzwa yaciriye abitwa ko bagandaguye Melchior Ndadaye, umugambwe Sahwanya Frodebu uvuga ko ushimishijwe n'igikorwa ubutungane bw'u Burundi bwaranguye. Twebwe mugambwe Sahwanya Frodebu turashima cyane leta y'u Burundi kubera ko muri no misi yagize akigoro kaboneka kugira ngo ubwo rubanza rusubigwemwo ruja habona kandi abakoze ico caha bamenyekane. Ni intambwe rero ikomeye ku gihugu, ni intambwe ikomeye ku bucamanza bw'u Burundi, ni intambwe ikomeye barayibateye. Rero nkuko tubizi neza burya imanza mwenizi nibyo twarumvise ingingo zafashwe, ariko imanza mwenizi turazi neza yuko nk'aba hawe ibihano bashobora kunguruza. Nayo ku ruhande rw'umugambwe w'Iprona wari witabiriye ivyo birori, Olivier Nkurunziza umunyamabanga mukuru w'uyo mugambwe we asaba ubutungane bwubahiriza bose ko nabakoze amabi yakozwe inyuma y'urupfu rwa Melchior Ndadaye boshengezwa nabo nyene imbere y'ubutungane. Iringo nk'iki twama twibuka ko hapfuye isinzi y'abarundi nyuma
y'igandagurwa rya Melchior Ndadaye umugambwe w'abadasigana ntuyengeshanya kwa musaba ko abagandaguye abo bantu nabo nyene bohanwa kuko baracidegembya bariho kugira ngo Uburundi abarundi tubandanye dufatana mu nda. Rero twebwe twipfuriza ko ubutungane bubandanya butera imbere ariko kandi bugacira imanza bose mu Burundi kugira ngo ntihagire uwuhava haba umwana n'ikinono kugira ngo n'abakomeretse ku mitima bose babandanye bafatana mu nda nguko uko umugambwe w'abadasigana uvyiyumvira kandi wamubisaba. Melchior Ndadaye yishwe inyuma y'imisi 102 yatowe ku umukuru w'igihugu wa mbere mu matora ya bose yabaye mu kwezi kwa Ruheshi 1993. Urupfu rwiwe rukaba rwakurikiwe n'ubwicanyi bwahitanye abarundi bababa 300,000. Darlene Irakoze tumukengurukire uko kwibuka Melchior Ndadaye uno mwaka vyahuranye nuko sentare ntahinyuzwa yarayiciriye urubanza abantu 19 bahora abategetsi mu ntwaro no mu gisirikare ku ntwaro ya Petero Buyoya bagirizwe kuba aribo bateguye igandagurwa rya Ndadaye. Muri abo bagirizwa hakaba harimo na Petero Buyoya yari yasubiriwe ku butegetsi na Melchior Ndadaye. Abo baciriwe ugo rubanza ariko bakaba bagwiyamiriza bakamenyesha kandi ko bagiye kunguruza mu masentare yo mu Burundi nayo mu makungu. Ibiri mu itangazo basohoye kuri uwa kabiri tubishikirizwe na mugenzi wacu Winnie Nkurunziza. Abaciriwe urubanza bagirizwa igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye barasohoye itangazo kwigenekerezo rya 20 Gitugutu aho bamenyesha ko bafashe ugo rubanza rwaciwe kwa rugwagondagonde kuko kuva ugo rubanza rutanguye ntibigeze baronka akaryo n'uburenganzira bwo kugira abababuranira. Barabandanya bamenyesha kandi ko inyuma y'imyaka 2 ugo rubanza rutanguye sentare ntahinyuzwa y'u Burundi yaciriye urubanza abagera kuri 20 mu bahoze bari mu bategetsi b'u Burundi bakaba bamwe baciriwe gufungwa ubuzima bwabo bwose abandi gufungwa imyaka 20 hamwe no gutanga indishi y'akababaro kuri leta y'u Burundi igera ku miliyaridi 102 z'amarundi. Abaciriwe ugo rubanza bakavuga ko atabutungane bwakurikijwe ahubwo ari urubanza rwa politike ataho rusana n'ubutungane. Bakabona kandi ko leta y'u Burundi ishaka gukwegera igihugu mu gwanko amacakubiri n'akarenganyo. Muri iryo tangazo barerekana ingene ugo rubanza ruhonyanga agateka zina muntu mu kudatunganiriza bose. Bakaba baheraheza bamenyesha ko inyuma yo kudatunganirizwa n'ubutungane bw'u Burundi bagiye kunguruza mu butungane bundi bwabo bwo mu gihugu canke hanze y'u Burundi. Tubibutse kandi ko mu baciriwe urubanza harimo Pierre Buyoya yahoze arongoye igihugu, Bernard Busokoza yari cegera c'umukuru w'igihugu, Marie Alphonse Kadege n'abandi tutarinze kudondagura amazina yose. Bane muri abo barafunzwe n'ubutungane abandi nabo bakaba batari mu gihugu c'u Burundi. Na Winnie Nkurunziza arakenuye urubanza rwaciriwe abagirizwa igandagurwa rya Melchior Ndadaye ngo n'urubanza rwa politike bivugwa na muganga Yohani Minani umwe mu bagendanye na Melchior Ndadaye mu mugambwe Sahwanya Frodebu. Yohani Minani akamenyesha ko urwo rubanza ruhonyanga n'amasezerano y'amahoro ya Arusha. Tumukurikire. Nta numwe rero mu Barundi yabonye ry'abara atipfuza ko abishe Ndadaye kanke bagizemo uruhara ngo kubitwe intahe mu mutwe maze ukuri kwagaragara kukaca habona. Twebwe ariko muri Arusha twari twizico kibazo bagitora intumbero kandi burya amasezerano ya Arusha n'abatayemera bamenye ko ariyo ntango y'amahoro mu Burundi. Muri ayo masezerano ya Arusha twari twavuze tuti cyo kibazo kimwe n'abishe rwa Gasore kuko Burundi hagumye igipfungo mushe rwa Gasore kirakwiye ko kirondera komisiyo irimwe abahinga banonoseye by'amategeko mugabo nabo nyene b'abarundi ugaca tubashiraho ababafasha bari muri komisiyo yoduha aba expert kuduha hamwe na nishirahamwe ya Afrika Indi Africaine bakaza bakadufasha kugira ngo ejo ure matohoza azoba ntihazotuko kwituka ngo habaye ukurikiza iby'ubwoko cyangwa habaye ukurikiza politiki. Baze rero iryo tohoza iyo komisiyo twise verite reconciliation ukuvuga komisiyo ya imenyesha ukuri
ikongera ikanywanisha abarundi. Iyo komisiyo itohojeje neza irimo abo bantu kandi n'uburahari igaca iyagaragaza imbere y'abenegihugu. Twari twavuze hari ibyaha bidashobora guharirwa, badashobora no kugira ikigongwe. Ibyo byaha hoca habaho tribunal special, sentare ikorewaho bonyene. Iyo sentare yocijamwo abarundi, ikajamwo n'abanyamahanga bo muri duhawe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kugira ngo barabe yuko atawurenganya, bakumviriza abo bantu. Iyo baca muri iyo nzira ndababwiye twumvikanye hamwe yohaririye, ariko urabona impari zirimo ziraba n'ubu rubanza. Kuri igenekerezo rya 21 Gitugutu kandi niho yibukwa imyaka 27 iheze abana 150 biga ku ishuri ryisumbuye ryo mu Kibimba batuririwe kwibubu mu bwicanyi bwahiga abantu bose mu bwoko bw'abatutsi bwakurikiye igandagurwa rya Melchior Ndadaye. Uno mwaka ariko leta ya Evariste Ndayishimiye ikaba yabujije ubwa mbere abavyeyi bahekuriwe mu Kibimba n'abacitse kwicumu guhonyeza ikirenge kwibubu kubera ngo hegereye ikirimba. Ibyo bigafatwa n'ishirahamwe ase genocide nk'ikimenyetso ko leta y'Igitega ifise umugambi wo guhakana ubwicanyi bwakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1993. Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga wa ase genocide igisata cyo muri Canada agatera ivyatsi iyo ngendo ya leta. Iyi ngingo y'ubutegetsi buhari mu Burundi no munsi bukuze ko no munsi twibuka abacu abana bagandaguwe ku ishuri ryo mu Kibimba baziyakora abatutsi. Twayakiriye n'umubabaro mwinshi cyane kuko ndibaye rya mbere ubutegetsi bubuza yuko ibyo bikorwa ayo mabanga tuyarangura, bikaba bishitse mu gihe tusanzwe tubona yuko iyi ntwaro ihari ku ruhande rumwe isa nuko yama iri kiragerageza gufatiraho ikintu cyose coza cerekana ko ifata abarundi kubiri. Ibi ibyagoye byashikiye abarundi mu bwoko bw'abatutsi ibirenza ku rugo rw'amazi ku buryo abantu bakwibaza ko hariho umwana n'ikinono. Akaroro twotanga nuko ibikorwa bigize iminsi bihari byo mu mugwi wo kurondera ngo data wanje kuri no kunywanisha abarundi yuko na ntaryo bagize ico batoye baca bavuga yuko ari cashikiye abahutu, ari ibiziga by'abahutu kandi bwa mbere hahigwa abatutsi. Tukabona rero yuko atari ivyiyadukije kuko igituma batanze gisivya urubanza rwacu kitagira ishingiro, kuko igihe mustantere wa Gihita yahamagara abarongoye ishiramwe Cirimoso babwira yuko banza kuvugana na Buramatari mbere kuduga kwibu uno munsi. Buramatari nawe akabaca bahamagara babwira yuko urubanza rutakibaye ngo kubera imvo z'umutekano, kubera ngo kwibu ngo hegere ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Twasanze bijanye n'umugambi uhasanzwe ubufobya ihonyabwoko ryakorewe abatutsi, ako iyo akaga k'ihonyabwoko kabaye ntikarangirira kwa kubuzima ababa bahirwa. Hariho ibikorwa bigayitse bikurikira bita negation bituma abene kubikora bagomba kuzimanganya ibimenyetso byerekana ko koko ako kabikabishe kabaye. Ikindi rero twaciye tubona kitwereka yuko atari ivyiyadukije ibi vyuko batubuza ko twibuka abarundi bishwe bazira ubwoko bw'abatutsi. Nuko na mbere mu mwaka wa 2006 CNDD-FDD ibitangura harabaye ibikorwa bigayitse nk'ivyo. Hari mu kwezi kwa 4/29 i Bujumbura harya ku cibutso c'abasoda biguze Burundi, aho ngo yishira hamwe ryacu ase genocide cyo kimwe n'abanywanyi bari bagiye gushira urugori rw'amashurwe kuri ico cibutso. Leta rero yari ihari bicishije ku mushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, ari n'uyu atwaye itongo twa Burundi no munsi Evariste Ndayishimiye yarungitse isinzi ry'abapolisi barengera mu banywanyi bacu, barabakubagura barabakubita babadindiza n'amajambo akomeye yo kubahora ubwoko bwabo bavuga ngo kubita izo mbwa z'abatutsi barimenyereye. Emmanuel Nkurunziza n'umunyamabanga w'ishirahamwe ase genocide igisata cyo muri Canada. Leta y'u Burundi irashobora gushengezwa imbere y'ubutungane mpuzamakungu kubera agacerere no gushigikira imvugo zibibugwanko. Uwo n'umuco utangwa n'umushingwamanza Dieudonné Bashirahishize arongoye urunani rw'abashingwamanza baburanira abakorewe amabi ahanwa n'amategeko mpuzamakungu mu Burundi Kavibe.
akavuga ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI imaze igihe ikora amatohoza ku mabi akorerwa mu Burundi, ati izo mvugo nazo nyene zirimwo muri izo zikorwa ko amatohoza. Tumukurikire. Murazi ko guhera itariki 27 sentare mpuzamakungu mpanavyaha yarahe iri kwiragira amatohoza ntarahera, ibiriko biraba bija mu bindi. Ni ukuvuga ko amatohoza asanze ariko araba sayandi ashobora gutanga mu bintu ironka mu vyemezo vy'ivyaha bijya biratangwamo. Nivyo gushika ubu bafata ko ariko haba des crimes contre l'humanité, ica genocide ntikirimo, ariko ibintu bishobora kugenda bitera imbere. Ikindi naco muribuka ko mu masezerano ya Arusha muri iki gitabo turabigarukamwo, ntiyigezwa kwirikizwa naye handi bari barashizemwo muri protokole ya mbere ko azojaho sentare idasanzwe yo ku Burundi ihana ivyakahise habanje kujaho umugwi mpuzamakungu w'amatohoza. Niyo woshoboye kurandurana n'imizi ico kibazo c'abantu baguma bigisha guhonya abandi. Ikindi naco nuko tuvuga ko n'ishirahamwe mpuzamakunguni risanzwe rikurikiranira hafi inyigisho mbi nk'izo zose zishobora gutuma zikwega karambaraye. Birakwiye ko badafatira ku matohoza ariko araba gusa, ahubwo bagategeka leta y'u Burundi ko ihagarika bene ivyo bintu, kuko yarasinya amasezerano 48 yo gukumira no kugwanya ivyiyumviro bisa n'ibitumbera kwihonyabwoko. Ariko murabona no munsi abashigikiye umugambo uri ku butegetsi baba bari mu Bubiligi baba bari muri Canada, mwarabonye ahubwo ko bashigikira bati muhamahera avuge vyinshi. Ni ikintu rero cerekana yuko Burundi butariko burakwirikiza ayo masezerano bwateye kwigikumu. Ari naco gituma twibaza ko n'ishiramwe mpuzamakungu rikwiye kugaruka kuri leta y'u Burundi rikayisaba kubahiriza amasezerano bwateye kwigikumu. Umushingwamanza Dieudonné Bashirahishize abishikije mu gihe hibonekeje amajambo y'abantu batazwi ahamagarira kwica abanyamurenge bivuye ku kamo katewe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano ko kurega umuntu wese avuga ururimi rw'ikinyarwanda ahari hose. Mukanya duce tubandaniriza ku makuru avugwa mu gisata c'ubutungane. Intama mu bwitonzi bwayo, iyo ntama mu gacerere kayo, iyo ntama mu ko guhora kwayo, iyo ntama mu kwibera mu kuri, irigwirarenganywa, irigwirarenganywa. Harabaye ubwicanyi burenze, abantu baratabwe mu nzuzi, abantu barahambwa ibipande ku ntwaro yiyo. None umuntu yovuga ngo abantu bazimanganye, uyu muntu yari korakora ko byukuri ngo abimboneza yamaho abantu aboza bafatira kuri ivyo bagakora uko. Ikindi nongera mu kanwa kiwe nyene yarivugiye abazopfa nk'ifu y'imwijira, yarivugiye abantu bamujiri. Iyo niranga, iyo nintuze nziza yuko yohabwa ico kidari mu bihe nk'ivyo. Abarundi bo musi bagatizabo bari mu mahanga bagowe mu buhungiro, biragaragara neza yuko hari hantu yeshuwe. Uburundi ni igihugu ca mbere cy'ibiturire, biravugwa hose, kiri mu bihugu bitatu vya nyuma bikenye. None uko kwigisha gukunda igihugu yarabikoze mugabo yareshuwe. Tuvuze ko biri rero je kidari no kuri simba nako kibereye mukuru w'igihugu wa kino gihe, kuko ndabona ashobora mbere kuja imbere y'intare. Je nibaza yuko amateka akurikijwe ataco bazongira, mugabo ubwoba bwose ndabubura ko nta muntu ari mu Burundi no munsi adafise ubwoba. Ndemera yuko itarike yageze hazoba hageze. Ako rero nomara imyaka 100 ku isi nkomera amashi abangufi n'abanyabinyoma, nomara umwanya muto nkagenda mfize umugani kaboneka yuko twese tutemera kuba banivyo. Nzovuga gushaka umunota wa nyuma, kuko narabonye neza yuko abazize kutavuga bariho batigeze gukura mu kanwa, mugabo bagiye tubona. Agize ati rekuriyo ntama igire amarembe, koma karuru imyagazi, koma karuru, koma karuru.
uwo yahoze ari umushinga amateka Fabiano Bancijanino afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba kuva kuwa 8 z'uku kwezi kwa Gitugutu. Uwo yahoze ari umushinga amateka akurikiranwa kubera ayo majambo yigeze kuvugira mu nama nshinga amateka igihe yarakiri muri urwo rwego. Fabiano Bancijanino yagirijwe kugomba guhungabanya umutekano w'igihugu hamwe no gutyoza inzego. Yahagaritswe n'igipolisi c'u Burundi kwigenekerezo rya 2 z'uku kwezi turimwo. Tukiri muri ico gisata c'ubutungane uno munsi umwaka uruzuye neza bagenzi bacu bane b'ikinyamakuru Iwacu bafungiwe mu ibohero rikuru ry'intara ya Bubanza. Ku munsi wa 5 igenekerezo ya 5 ruheshi sentare subiramwe imanza ya Ntahangwa yafashe ingingo yo kubagumiza mu mvuto. Kwa 30 umwaka bacira umunyoro w'imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadabu ringana n'umuriyoni umwe na sentare nkuru y'igihugu ya Bubanza. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terasi Mozenzi na Egide Harerimana bafashwe ku 22 Gitugutu umwaka uheze mu ntara ya Bubanza aho bari bagiye mu kazi kabo ka misi yose ko kurondera amakuru bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Ana makuru tuyasozerere kuri no nkuru ivugwa mu gisata c'agateka kazi na muntu. Abarundi nta karusho barashobora gukura mu masezerano ya Afrika yerekeye agateka kazi na muntu kuko bagihohoterwa bagifatwa ku nguvu eka mbere banagifungwa barenganijwe. Ibi bishikirizwa na Buraya Nibizi umuyobozi mukuru mu runani rw'abarundi bajeje gukingira agateka kazi na muntu. Akabivuga afatiye kuri umunsi w'igenekerezo ya 21 Gitugutu umwaka wa 2020 aho haheze imyaka 34 hatewe igikumu ku masezerano ya Afrika yerekeye agateka kazi na muntu n'akabanyagihugu. Mu Burundi mbonenga bari kure nk'ukwezi kugira bashire mu ngiro ibyatanzwe n'ayo masezerano ya Afrika yerekeye agateka kazi na muntu n'akabanyagihugu kubera yuko abarundi baracatotezwa baracafatwa nk'imbohe ntibafatwa mu iteka ryabo barababazwa barahohoterwa baricwa barafatwa ku nguvu nta burenganzira na bukeya bafise utabanje guca mu bintu by'imigambwe bwa burenganzira bwa mbere bukomeye urazi ko ari uburenganzira bwo kubaho nta burenganzira bwo kubaho umuntu abazinduka ntibuca kuba barababazwa mu majambo no mu bikorwa barabarinya kutwabo barabacira imanza za ngondagonde bagafungwa mu buryo tubahirije agateka k'umuntu muri makeya abarundi imenga ayo masezerano ya Afrika ntabafata nk'uko yofata uwo ari we wese. Ingorane rero nyamukuru ni uko ayo masezerano ya Afrika yategerezwa gushirwa mu ngiro n'inzego zimwe zimwe hamwe n'ayandi masezerano y'ibindi byemezo. Hanyuma Uburundi bwategerezwa kuba murundi mu gihe hababajwe ajya masezerano ya Afrika bayarenze ko yategeza kuronka uburenganzira bwo kwitwara ati marashizeho amategeko igihugu cyabahirije none nditwaye ariko barundi bafite n'uburenganzira bwo kwitwara kuko Uburundi bwashize ku igikumo ngo bwemeze ingingo ya 34 agace kayo ka 6 gaha uburenganzira umunyagihugu yuko yoshobora gushinga urubanza canke amashirahamwe ko ashobora gushinga urubanza mu gihe igihugu kiyarenganije. Umva rero mu gihe abarundi bacambuga utwabo bakambuka ubuzima bakababazwa ucubona ahubwo no kwikukira kumenga ntibikukiye. Ayo masezerano rero ya Afrika bari bakwiye gusubira kuyasoma hama bagasubira bagasaba akubahirizwa. Ivyo biraba amashirahamwe biraba abantu biraba n'ibindi bihugu kuko igihugu kimwe kitubahirije amasezerano akingira agateka kazi na muntu n'ibindi bihugu birahava bikandukirwa. Mugabo iyo ibihugu bitaje birandukirwa niyo myifato yo guhungabanya agateka kazi na muntu birashoboka yuko abanyagihugu bamererwa neza kandi no mu bihugu bibanyi bafata ingendo yo kubahiriza agateka kazi na muntu. Urumva rero yuko abarundi bakiri kure nk'ukwezi kubera igihugu kitubahiriza agateka kazi na muntu kitubaha umuntu mu byiwe no mutwiwe mu buzima bwiwe amabi akorerwa abarundi mu majambo no mu bikorwa uyumvirije urumva ko umurundi atafatwa nk'umuntu w'icubahiro. Kandi ikibabaza ni uko abanyagihugu b'abarundi ntibahabwa iteka mu kiringo kimwe. Aha akaba ariho duce dusozerera ano makuru twari twabateguriye. Shimire mwese mwafashe umwanya wo kuyakurikira, reka nshimire na bagenzanje bafashije mu kuyatororokanya nkaba ndabikebanuye.